umuntu wese yumva yuko aho bamwicaritse ari mu ngoro y'Imana. Hanyuma rero dutekane twumvirize ijambo ry'Imana, guhanga amaso ijuru n'umusiguza rikabasigura. Hanyuma uza kuba kubitiye hanze ku rubanza aruheze hakiri kare, mugabo ntahonga acagaruka mu ngoro y'Imana. Tugasaba n'abafise abana, hari igihe umwana bisaba yuko umujana hanze, benshi barabonye bagenda bahomba. Hano byo ndabona ko sitafata umwanya wo kuja hanze ubutumwa buriko buravugwa, ariko nkaje kubwiza mu Kamenge twarahagiriye ubuhombe bukomeye, kubera yuko abantu benshi mu baririmbyi babayeho imyaka batazi ubutumwa ico buvuga. Agaca asohora umwana yavuganye na mugenzi we, bagaca bahurira ku rugomero bakaja mu nkuru. Niwiyumvire nawe umaze imisi ugwana n'amasafuriya imuhira, ukagwana na vya bindi ku kazi, aho kuza kuronka ijambo rizokuzigama muri iyo ngiye gukurikira, ugaca usubira kandi kwicara mu nkuru abandi bariko barumva ijambo ry'Imana. Ugasanga rero abantu barabaye igihombe. Rero ntiduhombe kuko umunsi nk'uyu n'uw'imboneka rimwe. Urahaye kaze rero Mario Steve, kaze tubwire ijambo ry'Imana. Hari Imana mwijuru, hari Imana, 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 hari Imana. Mumirango hari Imana, hari Imana, mumirango hari Imana, hari Imana mwijuru, 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 hari mwijuru hari iki? Imana. Mu mirango hari iki? Imana. Murazemera? Yego. Amen. Bigorora ibiganza turamukanye. Ndabahaye mwaramutse mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yego, Imana irakoze. Tugire neza muri kino gitondo. Imana nishimwe cyane. Amen. Tumaze iminsi turiko turumva amajambo y'Imana, kandi ni iby'ukuri no mu ndirimbo zihejeje guca hano zihejeje kutubwira amajambo y'Imana. Rero ku muntu wese yuguruye umutima wiwe, umunsi wa gatanu nari hariya muri Sokati, abavyeyi bari bantumyeyo. None rero abakozi b'Imana n'ishengero barantumanye intasho, nimuzakire. None rero katakindi kidukoranije, kaba dukoranijwe n'amajambo y'Imana. Tuzingure Bibiliya zacu, dusome hariya mu gitabo c'umuhanuzi Zekariya. Umuhanuzi Zekariya hariya inomero zo hepfo kuri za Bibiliya twahorana za kera ni 1017. Kuhabona ni ngombwa 1017. Mwijuru hari Imana, hari Imana mwijuru, hari Imana, hari Imana mwijuru, hari Imana, hari Imana mwijuru, hari Imana, hari Imana. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere, aravuga ngo
maze umumarayika twavugana aragaruka arankangura nk'uko umuntu akangurwa ava mu itiro. Arambaza atubona iki? Ndamwishura ntimbona igiterekwa kw'amatara cyose cyuzuye mu izahabu. Umubehe wacu urahahera hejuru, ushamitswe kw'amatara ndwi, kandi ayo matara ari hejuru kuri wo. Rimwe rimwe rifise umuheha yose uko arindwi, kandi impande zombi hari ibiti by'imyelayo bibiri, kandi umwe iburyo bwa wa mubehe, ikindi ibumoso. Nuko mbaza umumarayika twavugana nti mbega ibyo bisobanurwa bite ga mugenzi? Maze umumarayika twavugana arambaza nti mbega ibyo ntuzi uko bisobanurwa? Ndamwishura ntoyaye mugenzi. Aranyishura ati ngiri ijambo Uhoraho atumye kuri Zerubabeli, sikubw'inkomezi, sikubw'ubushobozi, ariko ni kubwa Mpwemu wanje, niko Uhoraho Nyiringabo agize. Wa musozi munini we uri iki? Uzocikira ikiya imbere ya Zerubabeli. Azozana ibuye ryo gusozera kubaka, basesereza impundu, batubuntu ubuntu bube kuri ryo. Jambo ry'Uhoraho ryongera kunzako rita amaboko ya Zerubabeli niyo yashizeho itanguriro ry'iyi ngoro, ry'iyi nzu, kandi amaboko yiwe niyo azoyisozera. Niho muzomenya yuko Uhoraho Nyiringabo ari we yabantumye ko. Mana ishimwe cyane. Somya amajambo menshi y'uyu muhanuzi Zakariya. Mana iramutuma ubuhanuzi, kandi hari mu gihe kitoroshe. Ihanga rya Isirayeli ryagenda risangazanga, igenda birabagora. Zakariya rero asinziriye, aryamye itiro, abona umuntu amukangura, nk'ukangurwa ava mu itiro ntibyuka. Kandi Zakariya carabyuka amera nk'uwabyutse. Yumva umumarayika ariko aramubwira avugana nawe, tangira kumwereka amatara indwi, aramwereka n'ibindi. Gabo Zakariya aravuga nti jewe ibyo sinzi uko bisobanurwa, kandi ntabyo ntahura. Sigura ngo aragomba gutahuzwa n'Imana, aragomba ko mwema mutahuza. Ariko icambere yabanje kumukorera, yabanje kumukangura. Yesu ashimwe cyane. Muri kino gitondo ijambo mfise tugiye kuvuganako, mfise ijambo rivuga ngo humura, Mana iri kure yawe. Amen. Nige jambo Imana yashize mu mutima wanje. Zakariya rero Mana imaze kumukangura, arava mu itiro. Kandi amaze kuva mu itiro atangira guhishurirwa, atangira kwerekwa. Iyo umuntu avuye mu itiro hari ibyo acabona, amazi acayihweza. Iyo umuntu avuye mu itiro hari ibyo yumva uko abavuye mu itiro. Ariko iyo umuntu asinziriye ntamenya n'iyari, ntamenya ingere byagenze, ntamenya ibiriko biraba. Ariko iyo umuntu avuye mu itiro arabona
kandi arumva kandi akamenya. Yesu ashimwe cyane. Muri kino gitondo mwemu adukangura. Amen. Mwemu adukangure muri iyi minsi ya nyuma y'iherezo. Mwemu atuvyure. Mwema mvyure. Mwema kuvyure. Ewe abagabo mwema tuvyure. Amen. Yemwe abakenyezi mwemu abavyure. Yemwe basore mwemu abavyure. Nabigeme mwemu agire gute? Amen. Iyo umuntu avyutse akava mw'itiro asinziriyemwo ahishurirwa amabanga, iyo umuntu avuye mw'itiro arabona kuko amaso arihweza. Nta muntu asinzira akanuye. Njye musinzira mu maguzi. Awe kweza amaso turagaruka. Maso arahumiriza. Ariko ibyo ngomba kuvuga saya amaso yo mu buryo bw'umubiri. Oya, ngomba ko tuvugana amaso mu buryo bw'imana. Amen. Arakangura rero Zekariya, kandi amaze kumukangura umumarayika baca batangira kuvugana, barayaga baraganira, aramuhishurira ibitari bike. Kuri uyu murongo wa 6 aramwishura ati ngira ijambo Uhoraho atumye kuri Zerubabeli, ati si kubw'inkomezi kandi si kubw'ubushobozi, ariko ni kubwa mwemu wanje, niko Uhoraho Nyeningabo agize. Wa musozi munini we uriki uzocikira ikiyaya imbere ya Zerubabeli. Azozana ibuye yo gusozera kubaka, basezereza impundu, batubuntu ubuntu ube kuri ryo. Anishime cyane. Hari imisozi myinshi hanamiye ishengero ry'Imana, hari ibibazo byinshi bihanamiye abantu b'Imana, ko tugeze mu bihe bigoye, tugeze mu bihe biruhije, tugeze mu bihe bya nyuma, ko turavuga ubutumwa mu bihe by'iherezo, ibihe bigoye. Kandi muri ibyo bigoye imitwaro ni myinshi iremereye abantu, ibibazo ni byinshi, intambara ni nyinshi. Ariko Imana irabwira umumarayika aza guhishurira Zakariya, aramubwira ntimvirize ijambo rivuye ku Uhoraho. Umviriza ijambo rivuye ku Uhoraho. Wowe twinjiranye uyu munsi, umviriza ijambo rivuye ku Uhoraho. Kubw'inkomezi zawe ntabyo ushobora. Amen. Kubw'inkomezi zawe ntabyo ushobora. Ibikunda. Kubw'ubushobozi bwawe ntiwowe bishobora, ariko kubwamwe Uhoraho imisozi iracika ikiyaya. Amen. Kubwamwe imisozi iracika ikiyaya. Muri iyi minsi abantu bararusha, kandi n'ibyo kuritegereza uburuhe buriho. Ariko icyo numva mu mutima, mwema gukangure kugira ngo utangire witegereze, kugira ngo utangire wumve ibiriko biraba muri iki gihe, ibyaha biriko biraba muri iki gihe, ingeso ziriko ziraba muri iki gihe. Mwema gukangure aguhishurira ibi bihe, kugira ngo imitwaro yacu Imana yumve yishure. Amen. Tubanze dusome hariya muri Daniyeli. Daniyeli biriya bice 6 bihere ku murongo w'9. Daniyeli bice 6 murongo w'9. Chasimba nsome, ndasoma w'9 no w'10. Chasimba nsome kwa 18.
tugeze 20. Nomero zo hepfo n'amajana 968. Aravuga ngo nuko umwami Dariyo asinya ku candiko c'ico ciyanikirizo, maze Daniyeli yamenye kw'ico candiko casinyweko ajiwe, kandi amadirisha y'inzu yiwe yerekeye Yerusalemu yama yuguruye, akomeza gupfukama gatatu ku maze Daniyeli amenye kw'ico candiko casinyweko ajiwe, kandi amadirisha y'inzu yiwe yerekeye Yerusalemu yama yuguruye, akomeza gupfukama gatatu ku munsi, asenga Imana yiwe ayikengurukira nk'uko yari asanzwe abigenza. 18. Nuko umwami asubira mu ngoro yiwe, akesha ijoro adafunguye, atari ibyo kumunezereza bamuzanira, ntiyaruha agoheka. Ijoro rikeye mu mutwenzi, umwami aravyukuruka, ahamagara n'ijwi ry'umubabaro, abaza Daniyeli, yewe Daniyeli musavyi w'Imana nzima, mbega Imana yawe ukorera na ntaryo yashoboye kugukiza izo ntambwe? Imana igufashe cyane. Daniyeli amaze kuba mu buhungiro iyo yanyagiwe, kandi
by'ukuri Daniyeli ari gutererwa mu bwoba bw'intambwe. Daniyeli ariko yarasanzwe ari umwizigirwa imbere y'Imana. Hari igikorwa yarasanzwe akora ngo yamapfukama gatatu ku munsi, ngo kandi amadirisha yerekeza i Yerusalemu yama yuguruye ntiyigera yugagwa. Rero baramugira inama Daniyeli ko akwiye gupfa, barondeye urwitwazo mu ijambo. Ni hamwe Daniyeli twamurondera ko igitiriganye na kimwe naho twagikura, ariko tumurondeye mu ijambo yemera yizera, Daniyeli twamuronka kandi agapfa katuviraho. Daniyeli yari izo nama zimaze kugirwa, umwami akazemeza aranazisinya. Daniyeli amenye ko icyo cyandiko cyasinywe, arakimenya. Icyo mukamenya imigabo ya Satani. Amen. Choma abakristo muntu wese akamenya imigabo ya wa mubabitsi. Daniyeli amenya imigabo yateguwe, kariyo kumutera mu ntambwe, kandi kicagazwe umwami yagisinyeko. Daniyeli arabimenya Daniyeli kitandiko cyasinywe. Choma ukamenya imigabo ya wa murwanyi Satani. Igena rikaraguhiga, igena rikarakurondera kugira ngo anyikize agakiza kawe. Daniyeli amaze kubimenya, yarasanzwe afise igikorwa cyo gusenga. Yari umuntu yamapfukama imbere y'Imana, icambere akayishimira. Murakoze Mana, gashimira Imana ingene yamuzigamye. Daniyeli amaze gushimira Imana akayikengurukira, agaca yongera ngo akayambaza, akayibwira ibimugoye, akayibwira ibimunanije, akayibwira intambara arimwo. Mana igaca igenda iba hafi Daniyeli. Yesu ashimwe cyane. Daniyeli maze gusinywa, umwami biramutera ubwoba, kuko yarakunda Daniyeli naho byari biri guco. Hari igihe umuntu apfa gusinya ibintu atabanje kwiyumvira. Umwami ntiyabanje kwiyumvira ikimazi ca Daniyeli, ariko amaze kugisinya asanga Daniyeli yari uw'ikimazi, ntiyarakwiye gupfa. Yarakwiye gupfa Daniyeli, ariko ko yamaze kubisinya kandi ibyagezwe byabo bidahinduka, mbega bigende gute? Umwami acaciwe nawe acarara atajyanye, ariko araboroga bamuzana ibyo munezera nteka nabyo ngomba. Daniyeli agira apfe, Daniyeli agira yicwe, Daniyeli agira apfe, kandi narabisinye, kandi uko amategeko y'abamedi ntibihinduka. None kandi abigira gute? Bamundaye ibintu ibyo ntabyo ndya, ibyo ntabyo ndya. Kubera iki? Daniyeli agomba yicwe. Mu gitondo kare kare umwami arabyuka, ngo mu ruturuturu rwo mu gitondo ngo yirukanga, naho Daniyeli bamutereye muri rwa rwobo iyo ari, ngaca barageshwa n'ijwi ry'umubabaro, aravuga ngo yewe Daniyeli, mbega ya Mana yawe ukorera ntaryo yakuzigamye. Amen. Ziko twasomye hafi umurongo wa 20. Yavuze ngo ashitse hafi ya rwagobo Daniyeli yarimwo, ahamagara n'ijwi ry'umubabaro, abaza Daniyeli atewe, Daniyeli musavyi w'Imana nzima, mbega Imana yawe ukorana ntaryo yashoboye kugukiza, yashoboye kugukiza izo ntambwe. We yaribaza ko intambwe ziza kurya Daniyeli ari ngombwa,
ariko yumva atafise kwibaza ko Imana Daniyeli akorera ishobora kumukiza n'izo ntambwe. Arasemera rero n'ijwi ry'umubabaro, aravuga nti yewe Daniyeli, mbega Imana ukorera, mbega yashoboye kumukiza izo ntambwe. Iyo itazimukiza, uyu mwami ntiyari kwemera ko Imana ya Daniyeli Imana y'ubushobozi. Yesu ashimwe cyane. Yashagumana umukekeranya ntiyabyizera, ariko yumva ijwi rivugira hariya mu cyobo rivuga nterekana abanyatsi imbere y'Imana imbere yawe atagasemba afise. Cyoma ntimugira agasemba cyane. Amen. Cyoma mpema twitegereje shengero ryo ku mugoroba ryo mu minsi yiheretse, mwema twitegereje agasanga nta gasemba ufise, uri umuhigo imbere y'Imana. Amen. Mana iramurokora Daniyeli mu kibazo yararimo. Umusozi wari umuhanamiye, itari kimeze nk'umusozi kuri Daniyeli. Iyo hari umuntu atabona inzira, Imana ihaca inzira. Amen. Ari Imana wewe utobona, yo irahabona. Aho udahambye, Imana irahashikira. Yesu ashimwe cyane. Daniyeli yarasenga Imana, ariko ntiyarazi ikiza intambwe nawe aza kuzikira. Yarazi ikazikira, ariko Imana ngakorera na ntaryo. Imana yumva gusenga kwiwe, Imana igagutabara. Gaturaba abandi nsomye hariya mu gitabo cya Yosuwa. Mu gitabo cya Yosuwa, uno munsi ntiduteba ko turafise ibikorwa bitari bike. Igitabo cya Yosuwa biriya bice 6. Yosuwa bice 6. Masome umurongo w'icenda, bantunga umurongo w'icumi. Yosuwa ibice 6. Yosuwa ibice 6 umurongo w'icumi. Aravuga ngo ariko Yosuwa abarira abantu. Mwahabonye? Ntimuze muvuze akamo canke ngo ijwi ryanyu ryumvikane, canke ngo hagire ijambo na rimwe riva mu kanwa kanyu gushitsa ku munsi nzobabarira kwitera hejuru. Niho bagaheza bagasubira aho bari bashagaje bakaharara ngaho. Bukeye bwaho Yosuwa azinduka mu gatondo kare, abaherezi barerura isanduku y'Uhoraho, maze babaherezi indwi batwaye za nzabya ndwi baja imbere y'isanduku y'Uhoraho, bakomeza kugenda barazivuza. Abitwaje ibigwanishwa baja imbere yabo, inyuma haza abimirije iyo sanduku y'Uhoraho, za nzamba bakiriko barazivuza. Kuri uwo munsi ugira kabiri bazenguka ico gisagara rimwe nyene, basubira aho bashagaje. Uko niko bagenjeje kumara iminsi 6. Maze ku munsi ugira ndwi bazinduka mu gaturuturu, bazenguka ico gisagara nk'uko bahora, bashitsa ibihetangabo ndwi
kuri uwo munsi gusa niho bakizengutse gushikana indwi, maze umuzenguko ugira indwi babaherezi bakiriko baravuza za nzamba, Yosuwa abarira abantu ati nimwihe akamo ukoraho abahaye iki gisagara. Yesu ashimwe cyane. Abisirayeli bagenze urugendo rutoroshe kuva hariya mu gihugu cya Egiputa, rubabera urugendo rurerure cyane imyaka itari mike, ariko barashishikara urugendo. Bagiye baca mu bisagara bitandukanye, bagenda barabinesha, bagenda barabitsinda, ariko barashika kuri iki gisagara cy'Yeriko. Cyari igisagara kizitijwe uruzitiro rw'amabuye rukomeye cyane kandi rurerure rwose, kuruhomora bitari gushoboka ubwabo. Ariko Imana irabwira Yosuwa, niba Yosuwa uwo musozi ubona munini cyane icyo gihe cyo gisika cy'Yeriko, genda mukizenguke ubwa mbere, musubiraho mwiyicaye, musubire muri cya kibanza mwe muruhukiye, mwongere mugumeho. Aramubwira ngo kandi n'umunsi ugira kabiri murabigire gutyo. Babigenza bati ku munsi ugira indwi muze mukizenguke ibihe tangabo ndwi nyene, kandi uwo musozi Yeriko, icyo gihoho icyo gisika Yeriko kizoca gisenyuka, kandi umuntu wese azoca yinjirana ahazobageze. Yesu ashimwe cyane. Abisirayeli rero barabikora, batangira kuzenguka Yeriko, kandi muri uko kuzenguka Yeriko ntawakura umunwa ku wundi, bawuzenguka bahose. Uyu munsi umuntu agize akabazo aca babatangaza, uyu munsi umuntu agize intambara nto aca atangira gutangariza hirya no hino ngo abantu bamutabare. Nabone bafise ibibagoye, nabone bafise ibibaruhije, nabone bafise ibindi bibagoye, ariko muri kino gitondo jewe sinzi ibihuma turi kurazenguka umusozi, navyo nzi. Sinzi ibihumaze uri kurasengera wa mutwaro, sinzi ibihumaze uri kurabwira Imana, ariko muri amasaha sinzi kurazengutse unumye cyane wagiye urasemerera. Abisirayeli bazenguka bahoze, bariyumvira tuwo musozi, Imana irawusenya. Yesu ashimwe cyane. Sinzi igihumaze uri kurazenguka umusozi, sinzi igihumaze igeragezwa rikurembeje, sinzi igihumaze intambara zikurembeje, ariko twasomye hariya muri Daniyeli acaciwe uno munsi. Banza usubire mu mutima. Yesu ashimwe cyane. Injira mu mutima, urabeyo, hindukiza amaso imbere, urabishe mu mutima ingene wazengutse uwo musozi. Kumbura uno munsi hari igihe waba n'umunsi wa nyuma. Amen. Abisirayeli barawuzenguka umusozi, kandi bawuzenguka banumye. Yosuwa yababwiye ngo aho muze kumvira nababwiye kwihakamo, abariho muzoca mwihakamo. Abaherezi baraja imbere, abari isanduku barakurikira, n'abayimirije barakurikira, ishengero ryose ratonda rizenguka Yeriko. Ibihano by'ishengero muri iyi myaka ni byinshi, ibimeze nka Yeriko muri ibi bihe ni byinshi. Biratumye benshi banagwa mu gakiza. Kubera iki? Yeriko ziri imbere yabo. Ariko muri kino gitondo ijambo mfise niri, ewe wa musozi uriki, nimuhumure ishengero ry'Imana. Amen. Humura, reka kugira ubwoba. Humura, reka gutinya. Uwo twakurikiye n'umunyenkomezi, uwasenyura Yeriko n'uno munsi aracyari ku ngoma. Ngoma nsome hamwe dushe dusenga Imana. Soma muri cya gitabo twahereyemwo cya Zekariya
biriya bice bibiri ngomba nsome imirongo ibiri, ngomba nsome imirongo ibiri, umurongo wa ndwi n'umurongo w'umunani. Je dusenga Imana, turafise ibikorwa bitari bike uyu munsi. Haravuga ngo bahabonye nomero n'igihumbi na cumi na zitandatu. Yewe Siyoni ubana n'umukobwa w'i Babuloni, cika uhunge, kuko ariko Uhoraho Nyen'ingabo agize, niwe yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga y'abanyazi, ubakorako abakoze kunye. Yesu ashimwe. Niwe wa mukobwa w'i Siyoni, cika uve hariya muri Babuloni, uveyo, va hariya i Babuloni, cika uveyo, nuhunga uviyo. Ewe wa mukobwa w'i Siyoni, cika uviyo, iyo ni habi, cika uveyo. Reka n'uzona bakorako akabatunga n'urutoke, azoba arutunze mu ngorero y'iki. Harya umuntu w'Imana akizigamya agakiza neza, nimba utomuha ubwato bw'amazi gamwe ngo yigire, uramureke yirenganire. Ariko n'umutunga urutoke, umereye n'intunze urutoke mu mbono y'Imana. Uno munsi ibihano by'ishengero ni byinshi, ariko niba tugihagaze neza mu ngororotsi, uyu munsi Imana yobisenge. Amen. Niba ugishinzwe neza mu gakiza, ya mitwaro na ya misozi na bimwe biguhanamiye muri kino gitondo, twabwira ngo intego y'awa musozi we uri iki imbere ya Zerubabeli. Ewe wa musozi we uri iki imbere y'ishengero. Ibyuma byagoranye, mugabo ni bishasha n'ubundi tabitahura. Yesu ashimwe cyane. Mwijuru hari Imana, hari Imana, mwijuru hari Imana, hari Imana we. Mwijuru hari Imana, mwijuru hari Imana, hari Imana, mwijuru hari Imana, hari Imana we. Hari Imana we. Mwijuru hari Imana, kandi Imana ishoboye, Imana itabara, Imana igira neza. Murundo munsi y'amaze ya kino gitondo, kandi yabishoboye gusenyura imisozi kugira ngo abantu b'Imana barengane, bashishikare imisozi yase. Uremereye abantu barasubiye mu byaha, kubijyana na hera. Ubundi bagitinya kubirimbana, bagitinya kubisangirana. Ibyaha niwo musozi wa mbere mubi, kubanza tugasenga imbere y'Imana. Amen. Ugize ibihe birebire, waragize umutwaro wo kunesha ibyaha, ariko byakunaniye. Gize iminsi utumye icyaha kigizingira ko kenshi, yasenyeye ariko none munsi ndashaka gusenyura n'inshi. Unamika pasiteri. Ugize
umusozi imbere yawe. Muri iki gitondo Imana ibise warabipfukamiye kenshi, warabyatuye kenshi, ariko n'uyu munsi biracyari nk'umusozi imbere yawe. Wikangura usanga wasubiye muri byo, watembera ugasanga wagiye gukora bya bindi. Muri kino gitondo wowe ugiranye uwo mutwaro ukumva yakunyikije kubwabwe awusenye. Kubwabwemu uwo mutwaro ukunyikije ukuremera kunesha ibyaha muhemu awusanyure. Muntu w'Imana bushitse, aduhe kazi umuvyeyi wacu, murongozi w'ishengero, abasengera Imana yo mwijuru. Mana ibatabare. Mana wiyerekanye mu gihe cya Zekariya, Mana wiyerekanye mu gihe cya Daniyeli, Mana wiyerekanye no mu gihe cya Yosuwa. Haleluya, uri ya yindi ntuhinduka na gato. Amen, amen. Mushime Yesu. Turagushimiye kubw'iyi mitima ukanguye, abantu bikanguriye kwezwa. Biriho ibibazo biriho ibigoye, hariho ibimeze nk'imisozi, ariko Imana iravuga, haleluya, ati wewe wa musozi we wiyita iki imbere y'umusazi wanjye Zorobabeli. Amena. Turagushimiye Yesu. Kandi hari mu ntango y'igikorwa, hari mu ntango y'igikorwa cy'uyu Zorobabeli. Zorobabeli yagize umuhamagaro wo kubaka ingoro y'Imana. Yari yarasambutse, abanzi barayisambuye. Zorobabeli agira umwete wo kubaka ingoro yitirirwa izina ry'Imana. Ahura n'ibibazo bitoroshe. Erega gukorera Imana birimo ibibazo. Erega kuja mu ijuru hari ibibazo, kuja mu ijuru hari imitego. Haleluya. Aronka ijambo ry'ihumure. Ahandi imbere marayika aravuga ati mbega hari uwoga igikorwa kikiri mu ntango. Aravuga ati ngaho muzobona Zorobabeli azanye Karisho. Haleluya. Mana uri mu ijuru, abantu barapfukamye. Ni benshi ntitwoshobora kubahanza, ntitwoshobora kubavugisha, ariko barapfukamye. Maraso ya Yesu, maraso ya Yesu niyuhagire bano bantu, yuhagire urwaruka, imisore n'inkumi, yuhagire abatama n'abatamakazi, abantu bakuze. Mana uri mu ijuru, turagushimiye ubwo ari no shengero ryemera kwihana rigipfukama. Bagipfukama n'urugamba bazorunesha. Haleluya. Bazohagarara badatsindwa ku munsi mubi. Urakoze Yesu kubemeye, urakoze kubagiriye neza, urakoze kubejeje, kandi buri wese yumva atekanye mu mutima. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo niyo tubisabye. Amen. Ego aba bagipfukamye, aba bagipfukamye, muhaguruke dusenga Imana. Yewe sinzi umusozi ufise uko umeze, ntawuzi, ariko mu ijuru turafise Imana. Mu ijuru turafise Imana. Jewe
umusozi ufise ntawonzi kandi sinkeneye no kuwumenya ntacyo nawugufasha oya ariko mw'ijuru turafite Imana mw'ijuru turafite Imana uze wibuka ushime Imana iragukorera ibikomeye muri kino gitondo uze wibuke ushime ntuzobyigungane zobibwire n'abandi Imana iragukorera ibikomeye muri kino gitondo uzobibwire n'abandi ko hari Imana ikora ko hari Imana yishura senga Imana sinzi iminsi umaze uzenguruka iryo geragezwa sinzi iminsi umaze uri kurarira imbere y'Imana nayo sinkeneye no kuyimenya oya ariko tunga urutoki icyo kibazo Mana data wa twese wo mw'ijuru Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli Mana ya bizera bose se umwami wacu Yesu Kristo wewe wavuze ngo mpamagara nanjye ndakwitaba ndakwereke ibyikinze n'ibihambaye iby'amatwi n'amaso atari bwumve ngo abone wabiteguriye shenge ndagushima Mana ko wemeye inzugi z'ingoro zugururwa ijambo ryawe rikavugwa abantu bagaca bugufi bakihana bakakubwira ibyabagoye byaha byabo ukahaharira ibyo bagucumuyeko baje bafise n'ibisata baje bafise imitwaro urabwiye Yosuwa ntigenda muzenguruke Yeriko ibihe tangabo bamubariye barabikora haleluya uragororotse Mana n'uyu munsi n'iyi saha n'aya masegonda uracari iryo nyene Mana y'ubushobozi shengero yahanamiwe muri iyi myaka shengero rirarushe muri iyi myaka abakozi barananiwe muri iyi myaka abarongozi bararushe muri iyi myaka shengero rirananiwe turi ku musozo rigiye kwambuka ewe Kristo senyura binanita ishengero senyura binanita abantu senyura ibinanita ishengero senyura impemu mbi era zinanita ishengero zinanita ishengero zinanita ishengero zinanita ishengero zinanita ishengero senyura ewe wa musazi we ewe wa mpemu mbi we uriki imbere y'ishengero uriki imbere y'ishengero uriki imbere y'ishengero uriki imbere y'abakozi uriki imbere y'abakozi ewe wa mpemu mbi we uriki kubatoranije uriki kubahamagawe n'Imana uriki uhorahaguhane Satani uhorahaguhane Satani uhorahaguhane mw'izina rya Yesu we mu mirimo ifatwe mpiri ubushobozi bw'Imana nibwururuke busenywe ku bwamwe bitware yishugwe baremere baraguruke Mana yera bwoko bwawe bwinjire aha bagiye gutegura baze bahabane na Kristo bapfuye akazuka urakoze Mana n'abandi batari hano bafise ukwizera bari mu ngo zabo bamwe bamanza n'imitwaro ibaremereye ndabasengera Imana
igitondo inyishu yabo nabibasanga aho bari yareke senyuke abantu bongere kunezerwa bahimbaza Imana bitera hejuru hari icyo Imana yakoze murusi nanje ndanezerewe urakoze Mana urakoze kubikoze nk'Imana n'abagwaye bose bakirizemo n'abafise ibindi bisatu bakize n'abafise ibibagoye ishure baze bagushimire ndabasengeye nizeye muri iri zina twahawe mu ijuru no mu isi bidatetereza niga umucunguzi wacu Yesu Kristo amen. Kumvise amajambo y'Imana tukayizera Yesu abahezagiye. Abizera mwese wese ari ku ngoma abizera mwese wese ari ku ngoma tugorora ibiganza byo guhesha icyubahiro Imana. Yesu Kristo ahabwa iki? Turi kumwe n'Imana tugifitanye imigenderanire myiza n'Imana ntawo duhangana kandi umuntu w'Imana agiye gukanguka. Igikorwa cyari mu ntango mu gihe cya Zorobabeli ahura n'ibintu biremereye. Rero n'abana ngiye gusoma kiriya gice muragisoma amagambo ushake muhere kubitangura. Iyo twigisha mu ishuri biravuga ati umuntu akwiye kumanza kuba yasomye ibitangura agasoma n'ibihereza n'ibikurikira ibihereza niho amenya neza mu by'ukuri Imana iri kumwe n'abakozi bayo. Yesu nahabwa icyubahiro. None rero navuze ngo muze murihangana mwabonye yuko n'imashini yagiye itugora kandi mu by'ukuri irakoze. Moteri ikoze kuva muri 2013 kandi ari ntoyi mukaba mubona nyine muguma mwongera ko ibikoresho mwongeramo ibikoresho ariko nayo kuguma ari yayindi bisa n'umuntu yongera irasiyo muga isafuriya akaguma ari yayindi hari ubundi munsi bitazokunda siko none kuko isafuriya iteka inusu y'umuceri si iteka ibiro 5 by'umuceri murabyumva yuko hazava ikenerwa y'ubukindi gihe turondera imashini nini ya ikoreshwa n'amazutu uburyo bashobora kuyinstara amatara acitse nayo nyine gaca yaka. Ibyo byo bibaye byiza tuzaba tugize ubutunzi budasanzwe. None rero bagomba dukorera Imana. Uyu munsi twavuzemo ibintu byinshi ariko kandi mu byihangane dushimire abamaze iminsi baza gukora ibikorwa hano n'abataje umugaragare hari abasize umukozi kandi ibintu byaranezereje cyane ingene mu bikora n'umutima ubikunze. Kuwa kabiri twijeje kuwa kane mugasiga umukozi mu by'ukuri nawe twovuga ngo byose bitanga kuba ngaho mu gisagara abantu babayeho basuma. Noneho gusuma n'ibikiri byo mu gisagara na ruguru barasuma. Rero bisaba ko abantu bitanga bakaza guca ingero ubwire rero tusanga rero turindiriye abitanga gusa cyadusanga ibikorwa bitakoretse wabwo turashiramo rero abacingero kugira ngo bikunde binyaruke mugabo naho nyene iyo ataba kwitanga baba nawe